Baba wa mbinguni, pokea sifa, wewe ni Mungu wangu siku zote daima, unastahili heshima, uinuliwe milele. Shaddai, ubarikiwe siku zote daima, unastahili heshima, uinuliwe milele. Shaddai, ubarikiwe siku zote daima. Yes bakunzi ba PTV umeze gutereka ndabaramutse ndabaha ikaze muri kino kiganiro ndi Moses Angel nkuko twama tubakorera misi yose tubaha ibiganiro vyiza bitandukanye ugwaruka rufise impano zitandukanye abaririmbyi ba gospel, indirimbo zitazo guhimbaza Imana, indirimbo za profane mu mudiho utandukanye za rap ndetse n'ibindi abakomediye bafise impano zitandukanye. Rero nkuko mubibona murabona yuko turi kumwe n'abashitsi bameze neza cyane, urabona umumama kandi mu kiganiro giherutse nyimba koko mudukurikira 5 kuri 5 muramyoka mu kiganiro twakoze, akaba asanzwe ari umuririmbyi ariko no munsi rero ari kumwe n'undi mushitsi kumbure mu kanya twaza kumumenya, tumenye neza na neza abari bureka ntatevye ndabahe ikaze hano mu kiganiro. N'impore namahoro cyane, uretse ko akavura kaguye ari kenshi ariko turashimira Imana. Karibu cyane kandi muri PITV. Murakoze cyane. Nta gihe kirekire giheze dukoze ikiganiro kumbure uwoba akubonye no munsi yovuga ati uyu muntu turi kumwe ninde? Nuko bisanzwe nyene no mu mama aheruka nababwiye ko ari umama w'umwana umwe nari jenyene ariko no muzi twazaranye. Nitwa Lydia Lili Baruti. Abandi umuririmbyi nkuko bisanzwe nyene mu buzima busanzwe aririmba indirimbo mpimbaza Imana. Neza cyane ka kumbure no mushitsi ikibondo cyawe ni sawa? Yego. Amakuru imeza. Yego. Ufite imyaka ingahe? Onza. Kumbure abadukurikira bavuga ati witwa gute akazina kawe? Nitwa White Lesson Baruti. White Lesson Baruti. Yego. Yes bakuzi ba PTV murumva yuko turi kumwe n'abashitsi badasanzwe by'ukuri, urumva ko umuvyeyi ari kumwe n'ikibondo. Aba rero basanzwe bavyifatamo neza mu ndirimbo za gospel, indirimbo zo gutazira Imana hariya mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Rero ngarutse kuri wewe Lydia, mu kiganiro giheze waraje ngaha utubwira amateka yawe, ubuzima bwawe, watanguye uririmba ukuntu washoboye ndetse no kwigisha umwana wawe agatora ingabire yiwawe. No musika wamuzanye kandi hakaba hariho n'indirimbo amaze gusohora, amaze gushira ku mugaragaro. Kumbure uwo twibutsa muri make indirimbo maze gukorana nizingahe uno munsi? Tumaze gukorana n'umwana ni imwe. Indirimbo imwe gusa ariko kandi ni yiwe. Ni yiwiwe. Yego. Ubundi izindi abari jeje nyene ariko we ni ya mbere. Akumbura umwanya munini twaza kumara turi kumwe na White Lesson. White, ni ryari watanguye kuririmba wowe? Natanguye mfise 7. Imyaka 7. Yego. None wari uzi ko bishoboye kuririmba? Oya. None wamenye gute kuzi kuririmba? Mama yabimbwiye. Niwe bikubwiye cyangwa niwe yabikutoje araguforma? Yaranyigisha ndabimenya, arambwira ngo urazi kuririmba. Yego. Kumbura mama wowe yakubwiye ko uzi kuririmba, abadukurikira nawe baravuga ati White Lesson arazi kuririmba koko, ubaririmbira byo kunda? Yego. Mama. Yego nta kibazo. Baba wa mbinguni, pokea sifa, wewe
mbinguni, pokea sifa, wewe ni Mungu wangu siku zote daima, unastahili heshima, uinuliwe milele. Shaddai, ubarikiwe siku zote daima, unastahili heshima, uinuliwe milele. Shaddai, ubarikiwe siku zote daima. Wow. Indirimbo nziza cyane, indirimbo yo mu Kiswahili. Baba wetu pokea sifa, unastahili heshima, uinuliwe milele. El Shaddai. Ni indirimbo idasanzwe. White, indirimbo sigura iki majambo y'ikirundi ku buryo abadukurikiye batazi Igiswahili bumva ibyo bashatse kuririmba. Ariko ndashimira Imana yabwiye icyubahiro ibihe byose. None iyo ndirimbo ni wowe wayandikiye canke byagenze gute? Nije nayiyandikiye. Wowe nyene? Yego. Byakugendekeye gute? Nari ndiko ndakina hama numva indirimbo injemwo ca ndayandika ndamumwereka mama. Yego. Arayemeza canke yarakosoye canke yarongerezamo utundi tuntu? Yaragiye arakosora n'ibindi narongeramo. Yego. Umve ko woyandika, wari wisunze iki kugira ushima Imana, byari bivuye kuki? Oyeje numvise binzamwe naje kuvyiyumvira mu nyuma, amajambo yanje muko nyene navyiyumviye mu nyuma. Yego. None igihe watangura kuririmba ku myaka 7, watanguye kuririmba no mwishengero canke? Yego, natanguye kuririmba mwishengero. Muri Sunday school? Yego. Ico gihe wari muri chorale canke mama wawe gusa mwakorana gusa? Narimba muri Sunday school na mama kanyigisha. Yego. Uno musi ufise indirimbo imwe iri kuri YouTube, irafise amashusho. Ku munsi wa mbere ubona baza kugukamera canke uri muri studio bakakwambika bijya by'ekuteur, bakagoma bakubye ati subiramo, ntabwo wagize wumve umengo wobiheba? Oya, omenga ndabimenye, ntabwo anagize. Muri studio? Yego. Bakwambitse bijya by'ekuteur? Yego. Hama muri video naho? Naho nyene naho nabisanzwe. Wabona nyine ko bisanzwe? Yego. Yego cyane. Tugarutse kuri mama White, umwana aratwiganiye ukuntu ku myaka 7 ariho yabona yuko afise impano. Wewe ni gute wabonye ko ari iyo mpano yiwiwe? Ibi bimenyetso byakweretse yuko umwana wawe afise impano? Ubundi bwo yabuze ku myaka 7 kubera ko ariyo yandikiye indirimbo. Ariko nibuka ku myaka 5 yararirimbye mu eglise, wenyene yari volontaire aramubwira ngo mama nzogenda gusaba indirimbo. Ni yari eglise dusengeraho. Aragenda yarijanye nta nuko twajanye, nje numva umwana w'imyaka 5 ambwiye ngo agiye gusaba indirimbo. Numva nashaka no kumubona koko. Umva ko mengo kumaramasa. Ariko yari eglise mukuru wanje asengerako umudame niwe bajanye. Gusa batashye ibintu bambwiye byari bitandukanye n'ibyo namwibazako. Uko ngo yararirimbye indirimbo, yari n'indi ndirimbo asubiramwe y'abandi baririmbye. Ariko umuprofete waho w'iyo eglise agiye kuyiririmba yamubwiye ngo subiramo kandi yongera yimba gushasha, ahubwo aranamuterura amwicarika ku bibero byiwe aririmba muretse. Hama habaye ibintu by'ibitangaza nyene, abavugisho baravugishwa, abadayimoni barakoma induru ariko aririmba, abazana amahera barira. Urumva ibintu mu eglise. Nibuka ko yatanye amafaranga menshi, envelope nini pe. Hama ndumva ko n'ubuntu bw'Imana nyene. Ico gihe nagerageje kuca ndamusuiva, rero ndamugerageza kumwumviriza,
ndamubaza warimbye gute byagenze gute numva kararirimba ariko rero ndamubwira turirimbane ndirimba rya mbere numva arimbye deuxième vuga rero ni impano afise bisaba ko gusa umuntu ayikurikirana akamwereka icyo akwiye gukora cyangwa akamukosora mu buntu buto butari uretse ko yara deuxième voix arayizi troisième voix arayiririmba la première voix ashobora no kurida mugabe ibyo byose ntacyo namwigishije ahubwo je namweretse inzira iragute ajya agiye gukora agakosa bahavuga uko nukumwereka gusa umurongo uravuze ikintu gikomeye ngo ku myaka 7 niho yatanguye kwandika ko tuzi ko umwana w'imyaka 7 yabatanguye nko mu wa mbere cyangwa nko bageze nko mu wa kabiri yashobora kwandika gute byari ingene ibintu bitangaje je ndibuka composition yanje ya mbere nanafise 14 myaka 14 yego ariko we ku myaka 7 yaranditse nabyumva ndavuga man ibi bintu rabaho ngo mama yari kakina n'abandi bana hanze hamarinjira mu nzatora urupapuro ni bike arandika hamara ahejeje araza kumbwira ngo mama nanditse indirimbo wanditse indirimbo umva byari ibintu bisiga ubwenge yari muto kabisa yari muto impatiga nka 3e cya 2e ariko ndasoma ndara ibyo yanditse mbona nibyo gusa kwa kundi n'umuntu urazi ko n'umuntu akuze benshi barakunda kwandika hamukabona ararondeye umuntu amwori amubwira ngo ndabu nkosorere nanje bara babimbwira abantu bakuru bakuze akaza ndimati niba ni yanje ariko nshaka urabaho bitagenze neza umbwira uko no bigenza nibyo byabaye no ku mwana ndikwari gukosora indirimbo ngo ndayikosore yose oya ahubwo navuze ka ikigenda kurero nambwira ririmba twumva ibintu wanditse arabiririmba gusa nkabona amajambo nkirigarutse kenshi akaba ari ryo nkuramwo hasubiza kandi gatoya ku myaka 7 yatanguye kwandika ni indirimbo daima yego kuki yamaze igihe kirekire yavuze ko afite imyaka 11 no kuvuga haciye nk'imyaka 4 kubera iki imyaka 4 yose kubera ko ataburyo nta buryo bwari bwaboneke nibwari bwabo ariko nabishize mu mugambi ndavuga ngo yego igihe amafaranga azoboneka n'indirimo zowimujana muri stage igihe cyageze rero numva harageze ko ariko umva ko ntari guca ntangura umwana nanje arizo nabitse nyinshi byasabye ko manza gatangura umwana agakurikira ego Lyson wiga mu kangahe niga muri 7e mu mwaka w'indwi yego none mu buzima bwawe bwa misi yose ukunda kuburi kurakora iki kuririmba abasha mama no gusenga none hari indi ndirimbo uri kurandika cyane ndazifise 3 ntazo uratora muri studio oya nta buri kinone mama ambwiye ko nzozi cyane none ga White kuba wiga mu mwaka w'indwi uracari muto ivyo bikorwa dukunze kubona bikorwa n'abantu bakuze ubwo ntabwo bishobora kuba biguhungabanya ku ishuri mu vyigwa ntiwige neza oya yego mama White iyo umwana nk'ubu yiga wowe nta mpungenge bigutera kuba aririmba agafatanya n'ibyiga yego nta mpungenge kubera ko ndamorienta haba no ku ishuri ibyo ku ishuri ategeza kumenya ko ategeza kubikora kandi ndabishimiye Imana ko afise n'ubwenge bwo mu ishuri aba mu imbere batanu b'imbere numva rero kubifatanya muri make kuririmba n'ubuzima ubuzima ko umuntu afungura misi yose nabwo nibwo buzima tubayemo muhira ashobora gushika nimba mbona ko bikwiye ko turirimba nimba ashaka gukora repetition kugira ngo tugomba kuja muri stage ni ntacyo byica no ku ishuri White ubwo uramaze kuja mu ma concert atandukanye ku participa hoho urabyifuza ko uja mu higanwa n'abandi turakunze kubona ama concert ama competition yego nko ku ishuri ndizera yuko mu kigwa ca art muraririmba yego iyo bagwahe umwanya ukunda kuririmba indirimbo zawe canke oya sinarimba indirimbo zanje kubera iki kubera nibemera
tugume tuvuga mu Giswahili cyangwa mu Kirundi vuga icyo mu Gifaransa cyonyine. Ego kuba wiga Igifaransa hoho nta karirimbo uzodutegura ko mu Gifaransa n'abafaransa bashobore kumenya ivyo uririmba. Bishobotse. Yego. Mama White kuri izo ndirimbo avuze zitaraja muri studio habura iki? Ntarazifatira umwanya. Turazifatira umwanya kugira ngo tuzitondeshe tuzishire tuzigire neza kuko n'ubundi arakompoza akacyanzanira mama nagize yindi rero biriko bigongana ari byinshi n'ibyanje nanje ndi mu bikorwa byinshi muri ibyo byo kuririmba nyene namubwiye ati rindira gatoya hanze byanje bive mu nzira kuko narifise album y'indirimbo zingahe 8 ndiko nkuramwe imwe ndayikorera video rero biriko bica bincanga cyane gufatanya n'ivy'umwana kuko biba bisaba ko ibyiwe ndabishira ku rutonde n'ibyanje namubwiye rindira gatoya manze ngire je rive mu nzira. Yego. White ku ndirimbo rero ufise ijya ndirimbo y'Igiswahili ifise amajambo aremye ifise novuga n'amajambo y'Igiswahili agoye gutahura Igiswahili usanzwe ucumva cyane. Yego. Kome ngo abantu bahariya muri sud mu manuko bw'isagara nta Giswahili bakunda kuvuga wakimenye kubera papa wanje w'umukongomani kandi niga kw'ishure ry'abakongomani. Yego. Indirimbo rero zawe nihagira ko zisohoka uzozisohora zose n'ama video ku mashusho byose. Yego. Ego kumbure mu gusoza kino kiganiro cacu White ni uhe muririmbyi aguha motivation inspiration? Mama wanje. Mama wawe. Haruhande ya mama wawe abandi turakuze kubona abarimvyi ba gospel benshi bakomeye ukavuga ati nanje nshaka kuba nka Apollinaire, nshaka kuba nka Israel Mbonyi, nshaka kuba nka Dorcas. Abo ntaco urakunda kubumviriza? Yego. Niba ninde ukunda muri abo twavuze? Nkunda James na Daniela. Aha ubakundira iki gusumba abandi? Kubera barazi kuririmba. Barazi kuririmba. Ego none wewe nk'umwana akiri muto muri kazoza kawe wifuza kuzoba iki? Nifuza kuzogira nini cyane kandi ndirimba indirimbo za gospel nyene mukuri no mu mwemu. Mukuri no mu mwemu. Yego. Mama White aravuze ikintu kidasanzwe mukuri no mu mwemu. Bisigura iki? Bashaka gukora Imana mukuri no mu mwemu byo ni Kirundi kandi gusa yumva akeneye kuba mu Mana cyane. Kubera ko haracyo no gufata umwanya ariko asenga. Akisonzesha je nabimubwiye je ntanisonzeshe agafata umwanya we ku giti ciwe ariko yisengera asengera impano yiwe. Wimaka akeneye gukora Imana nyene nkuko bivuze mukuri no mu mwemu tabunyanga je niko nibaza. Nka uri umuvyeyi iyo ubona umwana wawe afuse nk'impano ndasanzwe uba wiyumva gute? Biri fier n'ukuri. Mba numva nishimye nyene. Biraryoshe ko ugira abana cyangwa ukafuse n'umugabo muri make famille umuryango ukaba ukijijwe kandi babitahura bose kimwe ahubwo dushigikirana icyo ndagishimiye Imana kuko n'umugabo nyene nawe ababirimwo agasunika ja kansunikira imbere n'umwana akasunikira imbere cyo usanga bimeze neza nta muntu akinega uyundi. Sinshobora gukinega umwana ko genda bitahura kumurusha ahubwo ndamujyana cyane rero ibyo bintu biryoshe cyane yabiryoshe. Nka wewe ego uracyari muto nubwo uri umuvyeyi nko mu myaka iri imbere nawe azoba yarakuze ikintu umwe mwifuza nka projet muvuga ati je n'umwana wanje tuzoba tugeze kuri no stage kuri no rugezo noruwe? Ubundi nashaka ko tuba turi kumwe dukorana yari imwe yanje iyi daima niyo nayishizeko. Ubundi nashaka ko nzoza nkora umwana ntamusige naho ronse indimbo tuba turi kumwe ariko bampanuye ngo mukoreye YouTube yiwe iba ngombwa ko nuguruza YouTube yiwe kugira akora ibikorwa byiwe ariko kandi naho nene ubwo afise YouTube yiwe nanje yanje tutegezwa kuba turi hapo
nk'umwana na mama tugashyira ibikorwa by'Imana imbere, ubutumwa tukabwagura cyane mu kuririmba bugashiga kure. Ahubwo icyo nifuza jewe nshaka ko umwana azondengana kubera ko waracari muto wazobikora cyane kundusha kandi nzobishyiramo inguvugira bikunda hamwe n'Imana izodushigikira ndabizi. Tuvuge yuko rero ni wowe uri manager wiwe cyane, nta wundi manager mwifuza? Okay, umugabo niwe manager wacu mukuru ariko ku mwana urabimba ko ndi manager we. Rero okay, ushaka kudufasha mu buryo butandukanye nta kibazo, n'amahoro menshi, ariko kandi urumva ko nta indi management twifuza kuba kwinjira. Yes, niko rero reka ndabashimire cyane kumbure yimba ari akajambo kanyuma mushaka kubwira abariko baradukurikira bakunda ibikorwa byanyu, ni rihe jambo rya nyuma mubabwira? Cyambere kuba ko badukurikirana aho baherereye hose turabashimiye, abadasiba kwitaho ibikorwa byacu no kudushigikira mu gukora s'abonner, j'aime, partage kugira ngo ibikorwa by'Imana biciye mu ndirimbo Imana ishira muri twe. Ndabashimiye cyane kandi twongera tubasaba badukunde birushirije kuko natwe turabakunda, ataba fanzi atamwebwe nta twebwe. Rero turashaka ko mudushigikira cyane birushirije no mu kutwereka urukundo rwinshi nkuko mwabikoze. Imana ibamugisha. What lesson Baruti ura akaye kajambo kanyuma ku bana bangana nka wewe nabo bifuza kuririmba bafise nk'impano nk'iyo yiwawe, urababwira akaye kajambo? Nababwira ko boza barasenga cyane ko ni Imana yonyine idufasha. Amen. Banabwira ababyeyi bawe nabo babafasha. Yego, ndagushimiye cyane rero kuba waje. Wiyumvise gute mu kino kiganiro? nanezeye cyane, nanjye ndabashimiye. Yes, reka rero tubashimire cyane bakunzi bacu mwariko muradukurikira mu kino kiganiro. Turi kumwe na White Lion Baruti, umwana akiri muto afise impano ikomeye cyane. Tushimire n'umuvyeyi wiwe Lydia Baruti, nawe yashoboye kumurera kandi aguma bahafi uko bukeko bwije. Kino kiganiro rero mu gisangiza abantu kugira ngo kibashikire abafise impano nabo bashobore kwigira ko akarorero kuri bano bantu bacu. Mwari kumwe na Moses Angelo. Bye bye.